bijya mu ibwirizwa shingiro baratekanya bati leta iyo ariyo yose inama shikiranganje tuvuge irategura imigambi yisunze umugambi nyamukuru barashikirijwe n'umukuru w'igihugu ubu niko bimeze igategura iyindi migambi izorangurwa ku mwaka ariyo nico gito baca bayishirako n'amafaranga hajya barategekanya yuko hagati mu mwaka nyuma y'amezi 6 abashinga amateka basasa n'akenguza amateka leta ikaje haje imbere bakayibaza ko ya mafaranga yose babahaye niba batabitanguye muri iyi legislature itanguye no munsi yari itanguye hirya yejo ntibibaho none wumva abashinga amateka batashobora gusasa ngo bazireta bati none mwebwe mwarazanye imigambi turaba amafaranga y'abanyagihugu kuko amafaranga y'abanyagihugu saya mushikira mukuru w'igihugu amafaranga yashikiranganje n'amafaranga y'abanyagihugu kuko ava mu makori n'amataxi nuko tanga imfashanyo aje abanyagihugu buryo utanze imfashanyo barayijya ndarayihaye abagize leta barayijya gusa barayihaye igihugu n'abanyagihugu murumva rero ibibazo birahari n'ibyandi twavuga yuko mu by'ubutunzi naho nyene ibibazo ari byinshi kandi sizo twivuga twenyene umukuru w'igihugu mbene habari ikibazo akorera ko cyane nicerekeye abanyuruza itunga ry'igihugu n'abagibiturira muhora mu mwumviriza nico kintagarara ko cyane kandi akabadoma ko n'urutoki bagora gufata gusa bagora gufatwa gusa ariko yandimwe ko n'urutoki ngira bafise ingufu zidasanzwe ibyo yavuze bagenzanje nibyo ariko nashaka mu nkundire ngaruke ku kintu gihambaye umuntu ahera ko ashaka guteza imbere intwaro ibereye mu gihugu ciwe kugira ngo uteze imbere intwaro ibereye tangurira kuki ikintu hera ko bwa mbere na mbere nukubanza kugira urutonde rw'ingorane ufise zikeneye gutorega umuti kugira ngo ibyo abanyagihugu bakeneye bashoboye kubironka hanyuma rero ivyo rero umaze kwitororokanya ni uca wiha intumbero hanyuma ugaza ugira ushiraho politike waganiriye naho mukorana waganiriye n'abanyagihugu kugira ngo igushikane kuri izo nyishu sizo ngorane abanyagihugu bafise igihugu gifise jewe rero ubu numuhinga umushinga manzi ariko narabaye umukozi wa leta imyaka myinshi kandi yakoze mu ntwaro mu bushikiranganje bukiriho bujejwe intwaro ibereye imyaka itari mike twaratanguranye turajana yabashiraho ni n'abamukozi wa mbere wayo igihe yafutwa nagiye mu irajanye narayiherekeje hanye kino uvuga n'igiki ico no uvuga nuko muri yo myaka namaze muri leta kandi nkora muri ivyo narabonye yuko intumbero zame zihari kera hariho ibintu bya CSRP haraza 1 haraza 2 haraza bashaka na une stratégie de bonne gouvernance contre la corruption yagira herekeza ayo makara politique hanyuma ubu hariho n'ibindi hariho za vision 2025 hariho PND 2018-27 hariho na n'intumbero y'ibizaba bihari muri myaka y'ibihumbi 2040 na 2060 ivyo byose urumva ni vyiza barashikije bagenzanje muga nta muntu ahera mugabo ikintu gihambaye cyane gose
jewe novuga kandi arico kibuze gushiraho ipolitiki kuzana umuti w'ingorane na ni vyiza ni intambwe mbwa igihambaye cyane ni uburyo ushiramwo kugira ngo uronke umwimbu abanyagihugu bifuza igihugu cifuza cyane uwo mwimbu uko iminsi igenda uko imyaka igenda ukaza urabimenyesha bene igihugu abanyagihugu kugira ngo babone yuko koko za politiki washiraho za ntumbero wiha ku myaka yuko ziriko ziraja mu ngiro yuko ari akarusho abanyagihugu bariko barahabwa n'ababatwara nibaza yuko rero ahanini ikintu twoshimikirako mu ngwane mbona nuko amaraporo yerekana ingene bavuye kuri politiki ugasimbira kuri ukava kuri ugasimbira kuri ukava kuri ugasimbira kuri nta maraporo ahari yerekana ati mbega ije wahereye ko yagushikanye ku mwimbu uyuhe uwo mwimbu warubereye kintu warubereye kugira ngo uronke umwimbu muke cyangwa uronke umwimbu mwinshi byavuye kuki ico kibazo kirahari shuko utamenya mfete politiki yagiyeho kino gihe ugene yanyitse ihakazi yindi atacigwa cabaye cerekana icabuze kicakozwe kugira ngo ibintu bigende neza urumva rero jewe nguma ngira ntiyamfete mu vyokorwa hanini kuri iyo ntambwe urumva yuko irakogwa umuntu ashobora kugira ati ntigihinyanyuye neza ntigihinyanyure neza mugabo abapolitiki yagiye arahaba ko imyaka yagendera irahaba mugabo icabuze nico kandi nico kiri nyamukuru ngira ngo ushaka guhindura ibintu cyane yofatira kuri izo ntambwe zindi zitezwa kujaho kugira ngo amapolitiki aje mu ngiro ndibaza yuko hari ikibazo nyamukuru kandi nico mbona gikeneye umuti vyihutirwa politiki ni intambwe ariko idahagije na gatoyi novuga ko ni nk'icumi paraporo niza gukorwa kugira ngo intwari ibereye ihaje nico shaka gushikiriza kandi nibaza yuko kugira ngo bagenzanje bataba bagishise ko mangira baje kugishika ko nabonye baraza kubunganira uravuze yuko politike zamyeho n'ubu zihari aho byugariye n'icyo kibazo nyene muri ko turiko cy'indwara ibereye gukorera mu muco no kuza abantu barashikiriza aho bagejeje ibyo barashinzwe cyangwa bariyemeje gushikako naho nyene niho byugariye ibyo ndibiba twamaze kwerekana ko atantwaro ibereye ihari ufata ibya politiki ufata iby'ubutunzi ufata iby'imibano naho ufata iby'imico kama navyo nyembo nabariko biriko biragira ingorane ntabihari transparence donc gukorera mu muco sinakubwiye yuko kugira ukorere mu muco nuko nawe wagiyeho mu muco none utagiye mu muco gukorera mu muco gute redevabilité kugira ushobore kugira ubazwe nuko wagiye uzi ko ugiye kubw'abanyagihugu nuko ubuzi kuriho ku neza y'abanyagihugu mugavuga uti ni naka yahanjize cyangwa nariguriye uruvyo bitatu ntabihari rero gouvernance nziza bonne gouvernance gutwarwa neza gukorera mu muco kubugira icubazwa kubyo ujejwe urumva ntabihari naho byugariye mugabo ngiye ngirwa ko yaravuze uyu mugenzi wanje ati nibyo narimbuze baranyunganira nabo ndamwunganira imvuga nti ibyo yavuze nibyo burya tuvuganye ukuri ibyankenerwa byose kugira hari intwari ibereye kugira dukorere mu muco
kugira abantu bazarashikiriza ingene bariko bararangura ababanga bajejwe ivyo bya redevabilité. Ibijyankenerwa byose birahari, nta na kimwe kibuze. Ukuri kuri ivyo byose kurazwe, ivyo byose muri ko muratubaza aba bose bicaye nka barabizi. Nta muntu uva mu byazi arabizi nawe nyene arabizi ari giturire byo munanira gute kugira ngo ahane bivana ya impunité kudahanwa birashobora kuva kuco twokwita solidarité négative. Donc yashona kitangiye mu kirundi solidarité négative gushikirana mu kibi ariko gushikirana mu kibi gushikirana mu kibi abantu bashaka gushikirana mu byamoko ngibi by'abahutu n'abatutsi nivyo numva bikunda kuvugwa ngaha naho hariho n'abandi batavuga bagashikira muri ivyo bagakora ya makosa bagahana amasoko akiba bagagabura bakagira gute. Barashobora no gushigikirana mu by'imigambwe bakibagira igihugu n'abanyagihugu, ugasanga bagashikira mu by'imigambwe bikaba ari byo bije imbere. Urumva rero kudahanwa kudakurikiranwa birashobora kuva ngaho, kandi byo ndahashira nka 70%. Siko sinovuga ngo ababijejwe nta bumenyi bafise, barabufise burya ubumenyi barabufise, ariko cyane cyane ibyo biri mvuze gucikirana mu kibi gishingiye ku moko cyane gishingiye ku migambwe ku kimenyane biratuma ibyo bintu bidinderega. N'umukuru w'igihugu nawe n'umuntu nuko afise amabanga ahambaye gusa, usanga afise umuryango aturukamwo, umugambwe aturukamwo, ubwoko aturukamwo, nawe birashobora kumutsingamira. Birashoboka, simvuze ko ari ibyo mugo birashoboka. kubera ko umuntu biguma uri mu kibanza kibi haba mu bijanye n'ubukene bw'ibyo by'urwanya biturire kubera zimwe zimwe zihereye zerekeye igihugu n'igiturire cane cane mwazi ko ahari giturire atakidashoboka. Donc amakosa yose urashobora kuyafukafuka ukareka guhana uwagirizwa ibyaha, ugasanga bya bindi zangeso mbi ziriko zirabandanya kwa kundi nyene kubera biturire. Ikindi naco no kudahana. Iyo umuntu agize amakosa ntumuhane ntakizomubuza gusubira kuyakora mu nyuma, kubera aba ataco yinona avuga ati ntibampanye kandi nshatse nzotanga n'igiturire bibandanya, ugasanga cya bindi bibandanya kwa kundi. Hariho n'ikindi usanga mu bice bimwe usanga wogiye gufata ingingo hariho depression politique, usanga aremerewe ku rwego rucanke ruriya mu bya politike, ukamubwira ati fasha ijya ngingo ucumenye yujo, ugasanga baratinya gufata izo ngingo bigaca bibandanya kwa kundi. Hariho kandi no kudashira habona manque de transparence, zino kivuga mu kirundi ngana kudashira habona ibintu biba bikora ko mu bisata byose by'intwara ama administration, ugasanga cya bindi biguma kwa kundi. Hariho n'ikindi kibazo usanga ivyerekeye uburyo naho byose bishikiye kuri iyo volonté politique, usanga n'uburyo n'abantu bofashe ingingo canke bakwiyumviriye ibintu strategique byo kugwanya ivyo byose, ugasanga ntibakwiye ntibariho. Ivyo byose ni ntambamye cane gose zituma usanga tuguma turi inyuma. Mugabo ahanini ikintu kinini ca mbere kiriho n'igiturire no kudashaka kwa politike.